Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije bimwe vyimva mutima turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese aho aherereye. Ni mu kiganiro amamaza atakindi tubayagira atari ikijanye n'abaririmbyi n'ubuzima bw'abaririmbyi n'ubuzima ngene abaririmbyi bariko barakora bijanye n'amatalent y'abaririmbyi. Uyu mwanya ndi kumwe n'abakozi b'Imana badasanzwe b'abaririmbyi, mu mwanya ngira ngo baraza kubibwira mubamenye bababwire n'abaribo mbega ni bande turi kumwe mu mwanya ngira ngo turaza kuyaga nabo. Nta wundi rero muba muri kumwe atari jewe nyene Nizigama Juvenal mu kiganiro amamaza, ndi kumwe no munsi n'abaririmbyi badasanzwe nubaha cane ndabakiriye. Ego mugirwe ko mwibwira bariko baradukurikirana mbega muri bande. Nitwa Livingstone dukorana arivuga tukaba turi tuva mu shingiro rya TFP Church turi muri worship team yabo yitwa Living Praise. Yeah. Merci. Ku mazina yanje nkaba nitwa Ingabire Namia, nkorana n'uyu musore ngaha, akaba ariwe n'umurongozi wacu. Mwabumvise rero abo turi kumwe abaribo, ndi kumwe n'aba bantu badasanzwe ngira ngo mugirwe ko mubibwire mbega Namia na Livingstone baririmba mu mugwi wahe? Living Praise. Living Place. Yeah. Ndakuzi muri SMS. Yego. Aho hose urahakora. SMS ni umugwi duhuriramo n'abandi. Yego. Living Praise ni Ishengero. Merci. Ni urongoye Living Place. Ndi muri bamwe Bayirongoye. Yego. Mwabumvise rero ni abanyene badasanzwe n'abantu nubaha cane, kandi nibaza ko namwe mwese murabubaha kubera ko n'abantu badasanzwe hano Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura, isi yose bariko barakora ibidasanzwe. Gituma tububaha n'abantu bariko bakora ibidasanzwe hano mu gisagara ca Bujumbura, bariko baragaragaza amatalents adasanzwe atakuntu no yasigura. Amen. Yego. Mbega ni indirimbo zingahe mumaze kuba muririmba mukora mushira habona? Kuri uno mwanya nubwo nta ndirimbo tubashobora kubona. Yego. Ngaho turiko turagitegurira ko vuba cane. Iminsi imbere tubishoboje impamvu y'imbere tuzobigaragaza. Amen. Tuvyitegure Cane. Yego. Tubabona ahantu henshi hadasanzwe mu maconcert, mu ma-evenement, mu ma-conference atandukanye, mugaragaza ubwiza budasanzwe, mwamamaza ibikorwa vy'Imana, kandi nibaza ko nkuko ndabibona mwarahezagiwe cane. Yego. Naomi Namia, uramubarira Namia. Yego, maze kumubona ahantu henshi hatandukanye, ahantu henshi vraiment uri gukora ibikorwa by'ubwiza. Reka ndagusabira umugisha. Yego. Mbega ni iki gishasha rero muriko muradutegurira muri Living Place? Ni iki muriko muradutegurira muri no misi abakunzi banyu twitegeke? Ikintu gishasha turiko turategura nuko turi mu myiteguro y'igikorane kizoba muri rusengero rwa TFP Church. Ari twashoboye kubereka. Yego. Cyitwa ZOE International Conference. Kizomara imisi indwi kuva itariki 13 z'ukwezi kugeza itariki 19 z'ukwezi nyene. Hama itariki 21 hazoba isabukuru y'ishengero. Igikorane turiho kugira dutegure ishengero isabukuru ryayo. Rero tuzogira ibihe vyiza. Mu gatondo hazoba hari inyigisho, hama umugoroba conference ikoranye c'abantu bose. Rero twatewe iteka ko ari muhira tuzoba turiko turagirisha ibibazo no gutazibura n'abakozi. Yego. Turamenyereye ibiteramo vyinshi bene ivyo usanga bivanye n'ingene bitunganijwe, kwinjira ugasanga tugura itike, amatike tuzayagurira he? Tuzokwinjira ku rw'ubuzima. Yego. Twisunze rya jambo ry'Imana ngo twabiherewe ubuntu tubitangira ubuntu. Amen. Yego. Mugabo nibaze ko nabarya twinjira ku tubanje kuriha nibaze ko baba batihenze.
mu bisanzwe kariya kantu ko kuriha hari ibintu bibiri mu kirundi kubera ko twese tukita ubuntu mu cyongereza hari ikintu cyitwa grace na free grace no ku gratuit rero twebwe nta kintu na kimwe tujya tubaho muri gratuit tuba muri grace n'uwo wagakiza ofisi saka gratuit hari umuntu yagatanze hari umuntu yatanze ikiguzi yitwa Yesu Kristo cyagiye ku musaraba yaritanze amanuka mu isi avuga ati ndagiye gucungura abana banje arababara aracumitwa bigenda kuri nyine byagenze rero nuriya akubwiye ati urakurira kubinjira ibihumbi bibiri bijya anyi haba hari ikintu atahura haba hari ikiguzi shejo haho heza bitanze ko umuco neza mu gitondo hazoba amaseminaire amahigurwa ariyo bita ZOE school bikaba bisabwe yuko ukeneye kwiga iryo shure ni ishure barigisha ubuzima bw'umwana nico gisigura ZOE bazokwiga kwinjira batanga 2500 hama bakazokwigira ahantu muri ville kuri transport radio bikazotangura mu gitondo kuva gutera gushika 12 hama premidi akaba ari igikorano gishoje twita ZOE International Conference n'aba bandi bose bari bagiye mu maseminari bose baje bagaca baja muri concert mu gikorano bose bari hamwe mwabyumvise rero murahawe ikaze mwebwe mwese mbega hatumiwe bande hatumiwe wewe wa mbere urute ko dukurikirana ubwo cyane cyane n'ibyo twari tuje kurondera twabaye kazi aho uri hose bigusaba gufata indege urashobora kwifata ko hari inyishu yawe uri ngaha mu gisagara urahawe kazi uri mu ntara urahawe kazi urwaye urushe uremerewe Yesu aracari wa wundi aracashwe kubikora icyo gikorwa cyitwa ZOE bisobanura ubuzima bw'Imana hazori kugwa ubuzima bw'Imana izuba ari bidasanzwe izuba ari umuriro fire twabyumvise nibaza ko je ubwanje mva ngaha ndabyemeye ko nzohaza mwakoze cyane kandi nibaza namwe muri ko muradukurikirana nibaza ko ntawe udashaka ubuzima bw'Imana ntawe udashaka guhindurwa ntawe udashaka ko ibintu byiwe bigenda neza nta handi muzobironkera atari mw'iki gikorano yego merci beaucoup reka rero abariko baradukurikirana kumbure bagumye bambaza ibibazo mbega baririmba gute ko bataririmba tubumve tugeze rero aho twidagadura bacishize k'akantu gatonya juste nyene bataza gusamara cyane muducishize k'akantu gatonya muturirimbire amen uruwo kwizerwa uruwo kwizerwa buri munsi buri saha uruwo kwizerwa kandi uruwo kwizerwa uruwo kwizerwa buri munsi buri saha uruwo kwizerwa nanje ndirimbe uruwo aho nobana namwe nk'ikintu c'amezi abiri nk'iminsi itatu yonyene noba merci reka rero tubashimire nibaza ko twayagize neza tubahe akaryo ka nyuma amajambo abiri canke atatu nyimba hari abantu mushobora gushimira canke ico mushobora kongerako ku muvyo twayazi ico fise novuga ni uko muri kino gikorane bagenye itariki 20 uratumiwe turatwumviriza hama umutumire ari kwiyafisha umuvyeyi wacu Pastor Stanley Niyongabo azodukorera hamwe na Prophet Patrick
nteranyije ko gatoya ni uko uw'agaciro watumye ibintu byose bitegurwa ni wowe ukadukurikirana rero twemere duteye iteka ryo kuba muri icyo kibanza kuko imana yateguye ibyiza ku bwawe tubikora abakozi b'imana bariko barasenga bariko barabitegurira natwe abahinzi turabitegurira na niyo mpamvu n'abajournaliste badufashije kugira dushikane buno butumwa ku bwanyu kugira ngo mushobore kuza mwakire ico barategura ku bwanyu rero turabashimiye cyane bien avant hama turashimiye cyane ko ngene mwatwakiriye n'iteka ridasanzwe murakoze cyane mwarahezagiwe cyane namwe tubashimire cyane ko mwaduteye iteka mugashikana muri studio ya None Penses Movement TV ni studio yerekana amasanamu y'abaririmbyi abakozi b'Imana gushika mbere ku isi yose. Nibaza ko twabanye neza nibagiye kubabwira ko mwaje muberewe kandi neza cyane iyo muri nakwegukiye nawe ako kasamu akaguze he mwakaguriye neza na neza hehe kugira ngo nzoyirondere okay ndafise umusheri nkunda cyane nzaza kwimuronderera nibaze yuko nitaba ngombwa nzogutelefona uzuhanyereke kubera igisagara kirandoka cyane. Merci, ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire namwe mwebwe twari kumwe, ndabashimire bimwe vyimva mutima ukuntu mwari mwadutije amatwi n'amaso kugira ngo mwumve mwongere mubone ibijanye n'igikorane bari baje kutuyagira. Murahawe ikaze rero mwebwe mwese kuwo munsi n'umunsi udasanzwe kuva ku itarike 13 gushika 19 nkuko mwavyumvise. Numunsi uzoba ari umunsi w'ubwiza, numunsi uzoba ari umunsi wo kwishurirwa ko ibibazo n'imitwaro yawe, nibaze ko tutazosiba. Kaze rero mwese mwico gikorane, kaze mwarahezagiwe, ndabashimire cyane, nibaza ko muzotwakira neza. Merci. Nongeye kubashimira cyane. Merci beaucoup. Muramutse pasteur atarabakunda. Merci. Amen. Thank you. Wavuze yuko imigambi n'ibyiyumviro ufise ko ari byiza, mwami wanje, ntuconere ubwoba kuko umfise mu kiganza cawe mwami, naco nzoba, naco nzoba. Wavuze yuko imigambi ivyiyumviro ufise ko ari vyiza, mwami wanje, nta kintu contera ubwoba kuko umfise mu kiganza cawe mwami, naco nzoba, naco nzoba. Good time.